Ladies and gentlemen, put your hands together for Raoul. Yes, sir. Kigali. Amashi yanyu kameme. Amashi yanyu. Hey. Hey, amashi. Hey, amashi. Amashi yanyu. Hey. Niziza. Hey, amashi yanyu ya. Muri regira muga ndimukoma amashi. C'est quoi l'histoire? Regira. Hey, amaboko hejuru. Imana yamaye visa ndaje mu Rwanda. Imana igira neza. Hey, wabaya wase. Reja ruvo megrire. Amaboko yanyu. Twagiye. Hey. DJ gato DJ reki ivyo bintu. Ano masaha DJ aba yaborewe mu muhare cyane. Kubera iki abantu bari muri regira ari muri ko muravyimba gusumba abantu barishe dimi. Koma mashiri twagiye rimwe kabiri gatatu. Hey. Amashi yanyu kamemera kugira nabi. Yeah! DJ! Mushake mureke. C'est quoi l'histoire? Mushake mureke kunkomera amashi naronse visa ya mbere mu gihugu cy'u Burundi nkaba naje mu Rwanda. Vraiment! Rejaru vos maigrir. David ko atagi Faransa muzi. Uba uri umukobwa ugatwenga gutya mu Gifaransa bavuga ngo une femme qui rit est à moitié dans ton lit. Yaciye areka gutwenga. Nana kimwe yumvize. Mvuze nti uri kiduna, uri kirofa. Kigali oye! Aya umengo murashonje c'est quoi l'histoire? Kigali oye! Abantu bavuye Bujumbura ngaye. Abantu bavuye Bujumbura kamwe mwaje kunshigikira tugire gucyanye. Bakomera amashi. Nuko nagiye cyane no kuba hano I Kigali nitwa Raoul nawe yagumye avuga nayo ngo Raoul yae. Iyo lendende ntiyarikenewe. Ariko rero ikibazo nagize kuva nkishika ngaha anye Doben yibiwe telefone I Bujumbura nanje nibiwe telefone I Kigali. Kandi abantu nikeka Riderman Kibonge arihe? Kibonge mu mukomera amashi afise madamu we yitwa ngo Ntambara Jackie. Nico gituma atavyibuha none wagira ngo intambara mu rugo kwawe ukavyibuha gute? Ntambara Jackie. Uri mu bibazo bimwe na Israeli. Ibibazo biko biba muri Israeli hariya nico kimwe na wewe. C'est quoi l'histoire? Akakara muraza ugafata c'est quoi l'histoire? Abantu bari muri VIP bigira ngo ibisi yose baraza ka Faransa. C'est quoi l'histoire? Ariko namwe murahena nuko wambaye. Merci wanzanya hano merci bigira ndayo bino bintu. Nuko rero Doben rero nako navuga neza ko banyiwe telefone ngaha mugabo. Doben yaraje I Bujumbura murabizi? Sivyo? Hanyuma aje Bujumbura aragira show, hanyuma ariyo show tais-toi madame. Kundenza induru wicaye muri VIP. Il faut kwicomporta nk'umuntu aje 10 000. Yitwa Doben. Na denga utaya. Wazinga no guhongora menye no rakigira ngate. Ngenusa.
The Ben rero yaraje agira show hanyuma baratwishyuza amafaranga muri VIP turayishura turayatanga ngabo je barayandiye byose hanyuma turinjira The Ben bamaze kumwakira. Ladies and gentlemen, let's talk about The Ben. Turakoma amashibe cyane. The Ben ashitse kuri stage acararira arasubira ararira arongera ararira aje kuri rya gatatu acamagara Pamela aje kuri stage nawe amufasha hanyuma bose bacabara ubwo nyene bashaka tubwira ngo show irahetse. urazi kuraba show ya VIP wariye amamiliyoni kumbe wariye amosozi ya The Ben. Hako mureka amafilime yari abantu bibana nuko rero ndabasabye mu nkomera mashini aberewe cyane. C'est quoi l'histoire? Iyo wambaye impuzu nk'izi utazikotesheje navyo biraryoshe cyane. C'est quoi l'histoire? Muragenda mumenye igifaransa. Abanyarwanda ndabizi neza ko igifaransa ntaco muzi. Mugabo rero abarundi natwe ku Congereza. Oya vraiment. Mugabo je ndabaserukira bien sûr. Uko je narize. Ndibuka umunsi kuri université nigako batubwiye ngo tugire ico bita yari kuri yitwa oral expression. Impoli. Hanyuma rero batubwira muri oral expression ngo tugire ikintu bita direction. Direction wava rero kuri university wigako nk'abakobwa biga kuri UK ni bande ngaye. Ni mwize basha turago. Merci show yawe izo mwana batize. No quand même. UK twarabimenye kare mwavuga ngo twiga kuri UK. United Kingdom. Kumbe nawe ni University of Kigali. Hanyuma rero je bacoramwe ati ebana vuga rero uve nka kuri UK ushike mu muji. Nanje ati ivyo ni bisanzwe cyane. Icongereza umwana wo kumusaga bien sûr. Icongereza ni bisanzwe cyane. You go. You turn right. You go. Don't done one. You go. Don't done two. Mu bisanzwe babaye don't done one. Hategeza kubaho. Voilà. Canibagira rero aho ngeze. You go. Voilà. You go. Mumuji mbanagis. Nomera mashi bani mara. Kuchongeza cyane cha you go. Ni komeye cyane. Mwe muranywa namwe nuzeya. Ariko imbere yuko nywa amazi nagomba mu vyibaro byanyu. Tuko turagira show. Mwana gomba mu vyibaro byanyu mu muhaguruke dufate umunota umwe. If you want to go. Muhaguruke wana murumva ikirundi canke iki muhaguruke cubahiro ciwanyu kandi mu mico y'ikinyarwanda n'ikirundi yo abantu bavuze duhaguruke dufate umunota umwe kiraza kuma muvuga nagomba c'est quoi l'histoire mama matako we nagomba dufata umunota umwe muri Israel n'ivyo ariko arabintambara natwe turi muri show ya James Comedy nagomba dufata umunota umwe twibuke gushikisa abakobwa batararongogwa udukobwa tw'udusuma tugenda en groupe
abakobwa bazanye ari batatu mubarabe abona basuma. C'est quoi l'histoire? Mwaje kurondera abagabo gahaye. Hewe twarabaye bake. Muzotudraga. Iyo ndiko navuga abakobwa gucyanye, iyo ndiko navuga abakobwa gucya, abaririmbyi b'abarundi n'abaririmbyi b'abanyarwanda, indirimbo zabo baririmba burya bavuga umukobwa. Mugabo ntituramenya ko ari umurundi kazi canke ari muri bukakera ingene Meddy yagiye muri studio avuga ngo nawamusimbura. Aho onye urumva ntamuzi nawe nyene mugabo urumva avuye kubi. Naramenya neza yuko ari umurundi kazi canke ari umunyarwanda kazi. Hanyuma rero natwe i Burundi bacaja muri studio uwo ni Satubi nawe yaciye aja muri studio. Acagira kuko twege ntituzi kugira ibintu bikoyuke. Acagira ngo afise amanyama atagira ukwangana. Naje ukuntu mukunda nawe tunganya. Hanyuma Doben nawe acaja muri studio acagira ngo habibi come close to you mubwire. Aho gushikira isaha ntituramenya ko bari kwaririmba umurundi kazi canke nico gituma baciye baja hamwe. Fizo acaja hamwe na Tom Close bacagira ngo baza ndubu ntituratora inyishu ko ari umurundi kazi canke. Imyaka rero irahaca abantu bazo bararirimba umurundi rero n'umunyarwanda bacasubira kuja muri studio bacavuga ati peu importe. Imyaka twamaze ziko turondera uno mukobwa ko ari umurundi kazi canke ari umunyarwanda kazi, peu importe ico tuzi coco afise energy n'umwana wo mu muji yakiziki ya best friend wait now wait yalam high walai so wow tisha mache nanje yalam mai last Friday ingo najume ingo wesh yekugira ibintu byagucya mon frère agura amaguru ndayo kuvuga. C'est quoi l'histoire? Shaka uri muri VIP ukagumugira ibintu ha Musanga abantu bicaye muri VIP baramenya n'ingene bitwa. Mbere yuko nakugaruka ko murakunda umuririmbyi wanyu yitwa Andi Bumuntu. Andi Bumuntu muramukunda. Ariko Andi Bumuntu kubera iki iminsi yose aja muri studio itiro ritarahera? Yonga ya aganguku Opatu bengagira yayuze. Imisi yose mutwara muri studio 5h du matin akivyuka. C'est quoi l'histoire? Nako navuga rero abantu bicaye muri VIP bateza kwimenya kandi ibintu merci ifo ko bihinduka. Kubera iki ama image yose tubona turi Bujumbura canke twagize vacances muri Canada. Bose uko bishima ko ndamaze kubirota mugabo cansanga ndi Burundi. Suko bishima ko rero. Kubera iki none ama image yose tubona nga muri Gens. Abari ya 10,000 bamari babandi. Hama n'abariha ariya bamari babandi. Kubera iki mon frère? Nta kundi umunsi basikogira basi fundraising. Abari hariya bakaza ngaha, abari ngaha bakajari. Muravyemeye? Kundaba nabi no na 5 n'ijana yakurihega boss. Ryohererwa 5 niko Imana yabishatse. Bamwemeraho umugezi. Nijize yuko rero kandi muri VIP ingene mwitwara mukamenya n'ingene mwitwara. Boss uraberewe? Takunda no Bahera. Kirazira ko ibintu byatashagira. C'est quoi l'histoire? Hari abantu bakina football, Rayon Sport. Ariko football nagenda bamenyeshe ko football burya ikina abantu bataragira amafaranga. Burya ama celebrations ingene du celebra mu nkino dukina biragaragaza n'ingene amafaranga tuyafise canke tugiye turarondera. Muze murabe ingene abantu ba celebra muri football.
batsinze normal umuntu atsinze yateza kuryoherwa mugingene baryoherwa nukuvuga ngo wa iki ni kimenyetso cerekana kutararonka amafaranga kubera ingene ugira uramenagura ibintu byose muri basket ingene bagira murabizi neza yuko bakubitana ngaha anye Shemo umuntu afite poitrine madame abagabo mwarongoye mubona byinshi ya c'est quoi l'histoire hanyuma rero rugby murabizi ingene baricana ngo ariko baraserebura ariko muze muraba abantu bakina tennis hari umuntu akina tennis ngaha mu bantu ba VIP tennis muze mubirabe umuntu gusa ibabaza n'umuntu aba ariko arayiraba kubera nuko tennis rero ingene rero baserebura ingene baserebura rero muri tennis atsinze nta kindi kinagiragira ngo yes aka niko kantu kerekana ko waronse amafaranga sema amen rekere boborogoshoro wa centre ville stera matutina hari umuntu amenye ndabaze ngaha murafise abapasiteri bicira amahera gusa ariko ngaha mu Rwanda abapasiteri bazoja mu ijuru barusha kubera iki kajya akantu bama bagira akantu ka piano ngo imana rero ica igira ngo ira ku ya nkomera amashi andize ntemba gutya vrema navuye Bujumbura umukino wa nyuma muzokina urimwe amafaranga inyuma ya tennis muzo mukine golf ni bande bazi golf nga tugire gutya abasirimu kameme nibo bamenya golf wala ikibabaje nuko waciye uja muri bitanu kandi uzi golf ikimbabaje nuko wagiye kure golf muzo murabe n'ingene batera kajya kantu ingene batera kajya kantu umbabarire bose umbabarire vraiment nabiteguye anko mukomera amashi anko warambwiye neza yuko uri kurabwira merci Raoul niyagaruka uzomurira indege ingore urindire ega rero ruturu ushobora gusubirayo sheke kubadida rero akantu kanyuma kankuraho muri golf baje gutera kajya gapira mu guserebura agira ngo Kuba dida c'est quoi l'histoire ngomera amashirira kugira amananya canke ndabihebe abuju bisigura umugabo afise ubwana adafise ubwana uraka imana ibahezagire cyane mwakoze cyane c'était Raoul merci beaucoup nakoze kuba ngaha i Kigali